ibi ni byose gayemo urakoze. Hagiye ifuko ije gufuruza igasanga umutezi yateze icitera ifatwa. Ujingire n'ikiraka kabiri ruriya warurokotse ariko aha tugiye kuhapambanira. Abantu muvuye mu mpimbare y'abantu ukuntu mutaga muzana iminwa nimba mwamaze imitse mutavuga nimba mwaze muvuga imvuga y'abanyororo. Ninga dukeneye abantu batuje hano mu gisagara, dukeneye abantu bataduza urwamo. Abadugije urwamo ni mu mpimba. Ahubwo sha hari ico utazi, hari agakuru keza nari ndakuzaniye. Ngiye gutegura ishugwe ryiza lingana nk'uko ungana ryo gushira ku mva yawe. Abantu mugira imishiha none nk'uwo mushiha wose n'uwiki nitwari bwacegwe niga amajambo. Heje umbwire rero uyu muriro uhejeje kwatsa muri kano kanya iyo canja kuwuzimiriza. Ibintu byo kuvuga ngo baragiye baratoye mu muhogo ngo bararize cyo ntivyonezera. Oya n'abantu nibomenya ko dufite strategy cyangwa ko turi byamamare mu bwicanyi. Muri kijo kuntu meze birahwanye n'ibyo ndiko ndakora. Navuze ati jewe hakumba nza kuja mu rupangu nta kuntu je nobona umuntu ase nkari yana ngavuga ati ndamwirengagize kandi tuba tugiye kuvuga duti twabonye nabere twiyegereza. Igura docera nzona kwiyicira je wonda nakwifambira narindiriye ko abasi baje barinda